Yeah. Ya Mr John White hoba hari ikibazo canke ikintu ushaka gushikiza ku Nkirebutsi TV tutashitseko ngo tukubaze. Ego ntimwambajije mbega igihe waza wari wafunguye canke wari wanyoye Yes. turazi yuko hakora munda ariko rero uyu munsi mwavyibagiye nibaze ko hanyuma muzovyibuka Yes, bakunzi ba Nkirebutsi. Sina mapenzi tena mimi sina lea gishenzi. Oh mama, nipe penzi nikoneshe lavu murukundo ni dona nyegera ndakwegere murukundo burya turi babiri. Oh mama, nyegera ndakwegere murukundo burya turi babiri. Oh mama, aya mapenzi sina mapenzi ya gichina. Aya mapenzi sina mapenzi ya gichina. What? Ngo hariho nko mu bantu bashobora kuba barakurikirana Nkirebutsi TV ugasanga yibereye nk'intara ya Cibitoke, Igitega nko kwipfuza yo gutora kurangahe canke mwenda kuvugana. Ku bisanzwe sinzimbutse cyane kandi sinzimvye cyane ariko byose biva mu mvugano. Biva mu mvugano. Yes, bakunzi ba Nkirebutsi TV reka duswe tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana tuze kumeze neza. Rero nko mubibona uno munsi twatereye twagiye mu gisagara ca Bujumbura aho tuko turatembera turaba abasanzwe bafise impano zidasanzwe, impano zitandukanye. Uyu munsi ndabazaniye umuririmbyi akomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura, araja kubabwira byinshi byamaze gukora, ibyo yimirije gukora n'ibyo ariko arakora muri uyu mwanya nyene tuko turavugana kuko tumusanze ahantu biboneka ko yarafise akazi kadasanzwe. Byinshi yaraja kuvyivugira turakora mu kije. Sina mapenzi tena mimi sina lea gishenzi. Oh mama, yeah. Nipe penzi nikoneshe lavu murukundo ni dona. Yes, ni Mr John White. Hama murakoze ku mukiganiro na TV yanyu Nkirebutsi TV. Ndabashimiye n'abakunzi bakunda kwikurikirana cyane, basimire kuri channel yabo ugire subscribe, batebugeye no kuca kuri channel yanje Mr John White bagire subscribe. Yama Iryo zina ubyarisa nk'irigoye wo bidusubiriramwe ukarivuga neza utwidondore neza nawe usanzwe ukorera. Ku bisanzwe izina ntirigoye ni Mr John White. Kuri channel yanje ku mbuga zanje zose nkoresha ni Mr John White. Simbirako guys, mugire subscribe, hama share and comment n'ibindi byinshi. Hama ndumunyamuziki, ndumuririmbyi w'igihugu cy'u Burundi, sindi umunyarwanda. Yo. Ego mu kazi kamisi yose nako. Bisanzwe uvuka he Mr John? Mr John White sanzwe mvuka ngaho haruguru mu gisagara ca Ngozi. Ariko muri urugamba rwa music ndarukorera mu gisagara ca Bujumbura, ni naho hisanzuye, niho hari uburyo akaryo ko kusatura ngenda mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ego aha ni ku muzi w'umuziki. Ni ryari wavuye mu gisagara ca Ngozi? Haraciye imyaka myinshi. Nibuka ko navuye mu gisagara ca Ngozi muri 2008 niho nava mu gisagara ca Ngozi. Ndaza mu gisagara ca Bujumbura, akazi k'umuziki nagatangura nga mu gisagara ca Bujumbura hari muri 2011. Kuva 2011 uri kuririmba uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Ego umwuga wanje ndagukorera ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Gushika uyu mwanya tuko turavugana mufise indirimbo zingana gute, maze gusohora imiziki ingana gute? Indirimbo mfise nyinshi cyane sinonaziharura, turetse yuko nyinshi zari kuri YouTube bivanye n'iterambere ryari rihari mu cyo gihe twakoresha CD tugakoresha amakaseti. Uyu munsi iziri kuri YouTube ni nkeya par rapport izo n'amafise, hariho nizo nibagiye d'abord. Mbega ni kubera iki izo zindi warazibizi tashemye kuzishira ku rubuga kugira wari we wese ashobora
gukurikirana urubuga rwawe ashobora kuraba yumviriza umuziki ko ari nk'umwe wewe ushobora gufata kugira nta bantu bawuraba muga ugasanga n'uryoheye abakunzi b'umuziki habura iki kugira ushobore gushaka urwo rubuga rwawe? Bo turetse yuko zimwe na zimwe zagiye zirazana n'ama CD zimeneka, urubuga rwa YouTube ntigwari rwabeho, en fait urubuga rwa YouTube rwari ruri muri bajya bo hanze igihugu, ntigwari rwadushikire. Oya, kuvuga turetse n'ivyo na quality nticyari kirenga. Oya, ako twarashima bivanye n'icyo gihe twari turimwo, turabikora tukabinezererwa, ariko uyu munsi naho ibizi uyu munsi bimeze neza gusumba ivy'icyo gihe. Nizo mpamvu ntocafata igikorwa cya kiriya myaka cyenda gisha kuri YouTube uyu munsi abantu bacabona ko umengo nasubiye inyuma. Mr John White, ako kazi mbega kavuye ku kisanzwe witwa gute? Ni John White nyene izina rya papa na mama canke cutubya n'amamuko ya John White? Bo amamuko ya Mr John White, izina ryanje ku bisanzwe ni Niyonzima Jean Baptiste. John rivuye muri Jean, urumva riri ku mazina abavyeyi banyise, sinagombye guhindura cyane. Oya, White naho urumva ni nkawuzo izina umuntu abakoresha mu kazi ka misi yose. John White, imiziki mufise ntimwashobora kuyiharura, tubasanze ngaha ujya muri mu bikorwa, ubu muri kumukora iki? Mfise 12 n'indirimbo muri studio, nze ndarekura imwe aho bikera, n'ubundi ndaja muri shoot. Abakurikirana channel yanje bazobikurikirana channel bazobibona. Indirimbo imaze ko imisi nyene ntisimisi cyane, imaze ko nka nyuma mapenzi sina. Ejo kandi buca shooting yindi, urumva turi mu kazi ka misi yose, turi mu kazi ko turakora byo twakiteza gukora nk'umunyamuziki agomba gutera imbere. Ariho kapera indirimbo mwaduhaye byari muzogira shooting yindi indirimbo shasha mushira ko nakona kapera indirimbo shasha ntabwo nayitangira kapera kubera aha turi kwijisho rya kamera, ijisho rya kamera riri muri kisi yose. Abakunzi bararirorera, hariho n'abasi barirorera. Mwabo bakunzi nibo baduteza imbere, abasi no baca bafata agaca bandika bagakopya, agaca baja muri studio baca basohora ntaramara kuyisohora. Bisigure yuko rero bagende kuri channel ya YouTube bageze subscribe, bisigure yuko bazoyibona ije sikera cyane. Oya, sinje kubarambira kubera hariho akagona kari kigize ko akashiye gateranda mandenda siporo bagasonka nk'umwaka wose. Ndavuga ati bore kambanze nigiruga kwanza ukuntu rumeze, maze kwigura ukuntu rumeze. Uyu munsi nagarutse nk'umunyamuziki afise BD, afise ishaka, n'ubwenge n'ubumenyi bwinshi kubera afise byinshi nize vya music. Reka rero ndabahereze ico bantumye ndabashikiriza. Bakunzi bankeretse TV ukabutagira sabone cha subscribe aba musiki kiganiro hanse sabone cha subscribe cukora kumaze gukora cubona haraga kengere nako ncugakora ko naho hanse tute cha all uco hakora kugizo kwa mushirwa n'ibigano byacu byo hanyuma. Mumvise na channel ya John Mr John White, niyo channel nayo yirabaho nyine afise indirimbo shasha yanze kutubwira kapera kuko ngo hariho abansi bakurikirana ibiganiro mugabo gacisa ngo bacibaja konona. Ariko wewe umukunzi wiwe canke ushaka ko umukunzi wiwe canke wewe wipfuza kuzubona iyo ndirimbo shasha, cuja kuri iyo channel yiwe nayo ugire subscribe nako gakengera ugakore ko nyene ucufite no hanse tute kugira niyo mara gushaka iyo ndirimbo ikiri nshasha uzobe mu ambere ushobora kuyumviriza. Hari akajambo ushobora kubwira abavuka hari iwanyu Ingozi? Sinabavuka Ingozi gusa, ahubwo mbwira abarundi bose, zina murundi wese n'umunyamahanga yumva ururimi rwacu ko tuko turakora mu Kirundi, se benshi bumva iki Kirundi ariko abanyarwanda baracumva. Kubisanzwe je namankunda kuvuga ati misi yose dukunda ibyacu, turabarundi turiyemera turashoboye, dukunda ibyacu kuki dukunda iby'abanyamahanga. Mu myaka iheze umuziki ndundi wari hasi sana, ariko uyu munsi turashima hugeze. Umunsi turashima, uyu munsi amenyesha makuru baraplayinga indirimbo z'abarundi kandi tugashima bien. Reka tubwire abene gihugu abafanzi ari wa boss bacu baje ku macano yacu badushigikire, kuko hari ahantu nishobora kuba ndi kuri emission ya radio ugasanga hari ahantu radio idashika, ariko ufise Android uguma wakurikiranye. Urumva rero umuziki tutenze imbere mu bisata byose, mu bundi buhinga butandukanye. TV online zirashitse umuziki kure cyane, amapaji yacu arashitse umuziki kure cyane.
nizo mpamvu n'abafana bijukire gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku buryo ejo haza tuzisanga turi mu iterambere tutatwiteze. Yeah. Hama ikindi naco je nama nkunda kubwira aba manager bacu uko aba manager ndavuga abashoramari twe turabaririmbye dufise impano dushaka kuzidandaza. Rero je mfise impano amafaranga sikirenga kubera iki ufise amamiliyoni tuza dukorane. Erega je ndi kidandazo ufise umutahe ngo dukorane. Yeah. Ngo hari nko mu bantu bashobora kuba barakurikirana Inkerebutsi TV ugasanga yibereye nk'intara ya Cibitoke Igitega nko kwipfuza yo gutora kurangahe canke mwenda kuvugana. Ku bisanzwe sinzimbutse cyane kandi sinzimvye cyane ariko byose biva mu mvugano. Biva mu mvugano hajya baje mugani mu Kirundi ngo nginyena nkwende iva mu kiyago. Ariko murambabarira sisi gisoni sisi gisoni ahubwo nabakera bavuze si jewe subiye mibyo bavuze. Yego urumva arinze antumbera akazana akavuga ati bo Mr John White ubona twokora iki muri uyu mwanya project ihari ni dukore gute. Je ndafise byinshi byo gukora ahubwo mbuzi imitari. Je umuziki wanje ni impano yanje kandi ndabishoboye by'ukuri. Rero umunyamitahe yifuza ko dukorana abajya abanyamashira hamwe baze dukorane abategura ibirori bose baze dukorane ibyangiruguruye. ubu gukeneye yo gutora he. Jewe nibaza yuko ku mbuga zose umuntu arantora ko Instagram na Twitter hama na WhatsApp Facebook urinze ujako na WhatsApp buyirose kubera iri direct. Urinze ufyondako cha untora kuri WhatsApp direct wandika Mr John White page yanje nkoresha niyo ku mbuga zanjye zose nkoresha ni Mr John White. Kuvuga ugomba kuterera canke impanuro canke uza mu byakazi dukorane adresse niyo. Inimero ya WhatsApp sinkunze kuyitanga kuri TV online canke ku ma réseaux sociaux. Uwishaka kuba aba yagize ishaka ryo kuvuga ati reka ndondere Mr John White acha kwizo mbuga hama tukavugana. Yeah. Yes bakozwe Inkerebutsi TV nteramanye na Mr John White na musanze mu gisagara ca Bujumbura. Rero mwabyumvise umukeneye cyane urashaka kuja ku mbuga cyane zitatu Instagram, Facebook, Twitter ni Mr John White. Ushobora umutora byoroshe na nimero ya telefone na nimero WhatsApp urashobora kwitora ngaho nyene. Mr John White batubwira yuko arinze mutarukundo mufitaniye sinzi ko nawe ariko biri hari ama featuring mufitane n'abandi bantu bandi baririmbye tumenyere nka mu gisagara ca Bujumbura. Ku bisanzwe je ndi muririmbi ntakorera muri beef sinkorera muri beef kandi sinifuza kuja muri beef n'abasani ahubwo twege nyabona ducimbateza urukundo bivanye n'umwe wese n'umutima wiwe kuko kami ka muntu n'umutima wiwe. Sinifuza gukora muri beef nkuko ntakeneye nari umuntu urimbye aza kundisinga mu bintu bitandukanye. Bo jewe impanuro namukunda kubwira abaririmbye bagenzi banje abeshi muri bo discipline sikirenga kubera arashobora kuba afise mu management amufasha buri kintu cyose ugasanga uyu munsi ariko aramuvuga neza ejo bavanye akamuvuga nabi. N'abanditsi bandikira indirimbo abandi abartist ashaka kwandika indirimbo nziza ikahitinga ejo umurenje gaca simbira kuri rezo sose ngo ntacu yamfashije byaragurutse mwarabibonye. Iyo ni inyifato mbi abaririmbye akunda kugira. Rero sasa bihanure nubwo ndiko ndasaba management je ndafise ibintu ntashobora gukora. Kandi ntiwumve hariho ibintu byinshi nka management nanyene hariho management zihombeshanye akakwemerera ibintu tari bubikore. Iyo management azikaza kunsinyisha ibintu tari bubikore nabanzi birabangira gato kubera je ndaje muri studio ngakora video ndakora kandi nta management ifise. Urumva umanya nshoboye kwikorera ibyo n'ibindi ndacyabikora ariko wumva uziko hajyangeza uza kongeraho uwo muntu nazi dukorane. Nta gukora mu mabifu mbega nka Mr John White matubiye ku muziki ni byukuri uri kuratera imbere ariko mushobora kutubwira uburorero ubu bubiri canke kamwe kerekana ko umuziki uri kurava ahantu habi uja ahantu heza. Yego
je ndibuka yuko je ntangura umuziki nta muririmbyi yari afise imodokari yiwiwe yigabira barakota je ndibuka tugiye no muri show twarakota kubera je nakuze nakuriye muri music n'abaririmbyi bansumba akarero nagenda gahabwa n'abaririmbyi bankuriye so kuvuga yuko jewe ari je nyene no banihaye impanuro canke oya je ndafise bagenzi banje bankurira mu muziki cyane cyane ibihangange to mwemwe kwita ibihangange rero impanuro agenda zironka naje ndazibumbatira nizo mpamvu uyu munsi tuvuga ati uyu munsi turi mu iterambere niringa uyu munsi umuririmbyi yaribeshejeho kubera impano yiwiwe uyu munsi umuririmbyi w'umurundi arajabuka igihugu akagaruka kubera umuziki wiwe numva ko umuziki ari akazi umuziki n'akazi n'abavyeyi babanira abana babo babonye bariko bariga amainstrima canke kuririmba agacavuga ngo wewe ngushaka kuja mu biharura mutwe oya biya siko biri impano umuntu ayifise yivomere ejo haza aho umuntu ntawe hazi so hari igihe biba vyiza canke bikaba bibi bivanye n'ukuntu we nyene avyiyumvamwo ego rero umuziki n'akazi uradutunze abataratunga n'umuziki uyu munsi uzobatunga ejo kubera je navukiye Ingozi ndazibujumbura ariko ndibuka yuko je nta aho ntaraja intara ntajamo ni nka zibiri gusa kandi ose ntatembere kubera umuziki bamumugara mu masho nkagenda nkaduga tukakubita show sikunguka tukazana amafaranga tukakora umuziki abandanya gutera imbere ko nkoze show nari gukora indirimbo zibiri cyangwa nkora zitatu cyangwa zine urumva yuko n'iterambere mu muziki ni evaluation Mr. John White akarumu tugishika mwatukubitiye agapera tuhakandi kapera kindi ndirimbo nije nahisemo kugukunda niwe nawurongereza mu buzima bwanje unamye nubaha kubahiriza umukunzi mu buzima oh 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 niwe nahisemo ako kuri YouTube indirimbo ntabwo iraja kuri YouTube igihe ya mbere mwatubwiye iri kuri YouTube mapenzi sina iri kuri YouTube yitwa mapenzi sina sina mapenzi tena mimi sina lea gishenzi oh mama nipe penzi nikoneshe lavu murukundo ni dona nyegera ndakwegere murukundo burya turi babiri oh mama nyegera ndakwegere murukundo burya turi babiri oh mama aya mapenzi sina mapenzi ya gichina aya mapenzi sina mapenzi ya gichina yes mwabyumvise bakunzi ba Inkerebutsi TV ni sina mapenzi kuri YouTube ya Mr. John White so Mr. John White muri ko mupanga iki muri irici akecho bakunze kubona baririmbyi mu gihe cici bavuga bati aya mezi abiri yici tuzokora ibirori ahana mwebwe habacho muri ko murapanga kugira n'abakunzi bakurikirana Inkerebutsi TV bitegura shovuga tuzomusanga muri show twamubonye ku Inkerebutsi TV ariko irici twumva bajyanira arenze ndifoko ndamwibonera amaso ko yandi hari byo muko murapanga bo bisigu kuvuga ibyo dupanga ni byinshi amakoncept ko turapanga ariko sishobora gutanga itariki canke ikibanza mu gihe tutabehuriza ko na team dusanzwe dukorana hama ikindi nasho show ntizizoba nyinshi cyane bivanye n'imanza ndiko ndategura urubanza uko yuhagira kuri mama yitavye Imana kuvuga umwaka n'uyu iki ni ryo gukora murumva imanza zibiri umva ziragoye ariko ibyo dukora tuzobikora bishoboka kugira ngo tubifatanye n'ubwo rubanza je nibaza yuko imbere ni heza ugukurikirana Inkerebutsi TV azomenya byinshi ugukurikirana channel zanje no nyine azomenya byinshi
reka tugume abafanzi bagume bari maso, tugume turi maso natwe tubabere ikitegererezo bazoza baturabirako mu bikorwa vya misi yose. Uko biri kose bazobibona ko shiriye ko igikorwa bazobibona. Uko je ndakunda gupostinga sana. Ko je ndi umuntu ndakunda kwidandaza sana. N'abakunda kudandaza abandi n'abanyene babibonereho. Abonye post yanje ntazareke kugira share canke agire comment afata iyo foto yanje igeze kure nayo nyene ko je ndakunda kwidandaza amfashe kwidandaza. Yeah, Mr. John White, hoba hari kibazo canke ikintu ushaka gushikiza ku Nkirebutsi TV tutashitseko ngo tukubaza? Ego ntemwambajije mbega igihe waza wari wafunguye canke wari wanyoye? Yes. Turazi yuko hakora munda ariko rero uyu munsi mwavyibagiye nibaze ko hanyuma muzovyibuka. Yes, bakunzi ba Nkirebutsi bakunzi ba Nkirebutsi TV mwavyumvise ko ntitwamubajije ariko mbona aho yicaye ari akantu, mbona yicaye ahantu hariho bicapo byinshi, murabona ko ameze neza cane gose. So reka tugushimire cyane ko mwashoboye kuturonsa, nizere ko n'ikindi gihe twakurondeye uzotwa ubundi mwana twongeye tuganira. Murakoze cyane kandi ndaje ndabashimire, shimire n'abakunzi bari kwatumviriza kuri Nkirebutsi TV, abasimbire kuri channel ya YouTube, kuzini channel zose ndazira hari nama ndayirabira hari, bagire s'abonner subscribe nako hari habatumva sabone bumva icyongereza bagire share na comment n'ibindi bisimbire kuri channel yanje ya Mr. John White, naho nyene bagire subscribe, share na comment n'ibindi byinshi maze tubandanye dutwika twese hamwe ya nkuru. Urakoze cyane namwe mwadukurikiranye, twakoreye ahantu hari abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura, nimwumvamwo amajwi ariko agenda avuga hirya no hino y'abakobwa y'imisore, mumenye ko twakoreye ahantu hari abantu kandi mu gisagara nuko nyene bitegerezwa. Ahasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.